Papa uraho bite se mwahajije akazi majamaka gasakarangi ari heno akakarere nyine bakazingiriye apana karere ashobora gusohoka yego ndavyumva mugabo nakubwiye ari hehe no ari nganye wowe unterefonye ubunyere ko muri nyine muri kano karere none ari he ko ntamubona ko nakubwiye ko mumpereza ari mu ntoki ari hehe je nakubwiye oya ntivyumvikana fafa ntivyumvikana wowe unterefonye umbwira ubunyere mu minota 5 ko wahije none kari hehe Yes bakunzi ba Star TV 257 iyi ni televiziyo yanyu mukunda cyane na cyane ndababwira yuko isi televiziyo yiwanje ni iwanyu no munsi turi hehe turazi filme mécanicien turazi filme imeze neza cyane gose turazi umuntu ayirimwo bita Patrick muramuzi umubire nyene umuje nyene akomeye ameze neza cyane gose uno munsi twamusanze mu modoka yiwe nashimye gukorera ikiganiro mu modoka yiwe kugira ibintu bigende fresh modoka iramoto zisanga za modoka z'amarifta bigeme hamwe umwigema asoka mota brother ameze neza mahoro cyane umeze fresh turashima Imana ndakubona musaza yose dushira Imana ndakubona musaza kurazi karitigiza bro wo mkono mzee kidogo nikimbie wose unaona tunikado kwanza ubu mazi iminsi 3 nariko ndakora sport ariko gusuko biri kose ndashima ngirutero arteri zimwe zibigungu wapi mbere nta na sport je nkora sport gake yakabaho nimba atari ibanga ga sport ukora kugira urinde ungana kuno na ga sport nyabaki na cyane twebwe twonze kugira tubandanye kugakora kugira tungane nko kwiwa ubwa mbere umuntu ari amahoro kwanza kuko iyo udafite stress utegerezwa kuvyibuha kandi utegerezwa kubona ko ibintu byose ari amaoki bro reka ndakubwira ati felicitation bivanye no kuntu kina urumwe mu bantu bari ko barakina neza cyane filme mécanicien murakoze cyane ego ni ndoto wari usanzwe ufise canke novuga yuko n'umuntu yarinze kubwira aragusunikira avuga ati ukinye filme vyo kubera canke n'ibintu wari usanzwe ukora canke wakuze ubikunda utari bwaro nka ubikinira arashobora kugusunikirayo mugabo gasanga ivyo ugiye gukora kubera ko atampano ubu bifitiye gasanga ntibiriko biragenda neza ariko iya gusunikiye naho gasanga yariyo vision yawe canke vyari mu ndoto canke byari mu vyo wumva usanga ibintu ari amahoki kabisa yego bisigura yuko we kuva mu bwana bwawe ndetse urakura wari usanzwe uri umuntu usanzwe ukunda filme cyane yego nakunda filme kabisa ku buryo ndi umuntu nakunze turetse no gukina sinema ndi umuntu nkunda gukina ubuntu bw'ubugenegene ubucyo nk'buriya yego nico gituma muri jewe rero nacebo ni nk'akantu nubwo uvuga ati n'umuntu yasunikiyeyo yasunikiyeyo ahubwo gusa nuko nubwo vyari gushika akaba yarasunikiyeyo nuko usanga navyisanzemo gasanga ibintu amaoki yego novuga yuko mu biganiro maze gukorana uvuga ko atari byinshi cyane cyo tumagira ndakubaze iki kintu nimba atari ibanga kutubwira amazina yose Patrick mbega n'umuntu ki ku bantu bashaka kumumenya nyene profile yiwe yose Patrick n'umuntu ki apari akazi ka filme nakahe kandi kazi akora cyane nakandi kandi kazi ashoboye na cyane ko ushobora kuronka umuntu agushorera bivanye n'ukuntu agufana muri filme ivyo ukora ugasanga aragushorera bivanye n'ukuntu akunda akazi kawe ukuntu ugakora neza muri filme hanyuma jewe amazina yanje yose ahubwo biranaryoye nta birebire ntavyo kuvuga ngo yitwa Nzeyimana muga mu sinema akaca yitwa andi mazina yansanzwe nitwa Patrick nyine amazina yanje yo kuri yitwa Ndayikengurukiye Patrick ego hamakazi ka misi yose nako ndumuntu umukomersa ego nuro nk'abantu bashaka kugura amamodoka kabisa ndabishoboye yego amamodoka yaba mashasha baba yaokaje ahubwo ukaze senda nabimenyereye cenda ndaza amashasha gusa of course urumva ko dufise umu brother ashobora kudufasha ndazi hari benshi badukurikirana basanzwe bari mu mahanga wifuza imodoka ndetse tugende tunamukoreye publicité kuko kuba kina filme nuko yinjiza akajya kanoti akaronka kuna ronka umwanya wo kuja gukina filme akoresheje kajya kanoti aronka mu rugo bukomersa bisigura ni woba wifuza kugura imodoka ushobora kuyironka uciye kuno mu brother Patrick tumushyigikire rero na cyane akina filme araturyohera tukaryoherwa rero nimba ushaka kugura imodoka uno mu brother tumushorere imodoka yari yose umuntu ashobora kuyironka aciye kuri Patrick ni ndimwo kabisa n'ubu kaba wiyemera ku gafaranga kawe ucugendo yitwaye unije gaye ashobora kandi urabona ko imeze neza rero ndaza kugupunguza yego ndagukora ko amahera make nk'umufana kugira ngo ugende ubwire abandi bisigura yuko naka anye ako n'umwana yareka aragakinisha mugabo urabona ko ari keza nka kucyumereza amaheruka cyo mbe urafite umwana
oya nta n'umugore mfite iyo ni yaba ari umufite naca ndakakugabira ku buntu ama utamusheri gusa zibaruka azibaruka ni vyiza cyane umunsi rero yibarutse ndakwemerera uzocuza kugatora uko biri kose avuze ati je ndumukomersha apari ya filme uno musari ko arakina filme tumushyigikire muri filme no musurumva ko ari umukomersha w'amamodoka n'amamodoka gusa nta bindi yego n'amamodoka gusa nta bindi kabisa ubigumira mu modoka yego ufata ama avyo ugiye kuzana haniye ukayigura kabisa nca n'amake yindi ciza nce nta mu yindi modoka imeze neza Uma marke yose yaba Benz Mercedes yaba iyo yose wipfuza utegerezwa kwiro kandi mu mwanya ushakiyeko yego brother turumva yuko kubipinza ukeneye kubipinza no umpereza amafaranga iyo ubunyene ca ntumake yindi cengenda mu yindi iyi kugenda irihe yo imyaka 5 noza ndatanga 100 guhoroza abantu benshi bashobora kwibaza ati Patrick ni umwe mu bantu novuga yuko bakora akazi k'ubukomersa k'imodoka sakoroshe bisaba umutahe bashobora kwibaza ati mbega Patrick yahuye gute na Gasore byari bimeze gute bahuriye mu buzima bumeze gute kugira hure na Gasore wisanye muri timu ya Gasore IGC mbo hanyuma ego ico kintu benshi barashobora kuba bacibaza ko ubwa mbere na mbere hoho Gasore apartire ataratangura gukina amasinema nanje ntaragaragaza impano yanje ngo abona ati kumbure nawe urafite impano ushobora kuba wo kwereka abantu nuko twari dusanzwe turabagenzi ego n'umwana akuze kuko urabona ndamusumbye imyaka gose kameme n'umwana rero twigeze kuba tubana imuhira hafi na hafi yakuze ndamubona nanje nkura ambona egome bisigura yuko yakuze mubona mbega iyi filme mekanishe kuri wewe uri kurayikina ubushaka ego baragira barabona message irimo kuri wewe wifuza gutanga message uba wifuza gutanga message ihena cyane cyane ku bantu bayikurikirana ego uri kuraraba ugwaruka guno munsi usanga message ni zibiri kwanza apartire yiwanje je nshobora kuba notanga muntu wese uri kurankurikira urashobora kumviriza ibi inyandiko ndakubwira uno munsi ishimikiye ku bantu aba babiri amfete ishimikiye ku mugabo ishimikiye no ku mukobwa yegome ugiye ku mugabane w'abagabo abagabo usanga bubatse apartire zabo n'abagore ugasanga bafite abi wabo nyene mwico gihe mwabo bantu babiri ni ibitsina bibiri iyo bahuye kenshi umugabo kenshi uno munsi aribagira ko afite umugore mu rugo hanyuma wa mugore nawe nyene akibagira yuko afite umugabo mu rugo rero message twashatse gutanga kwerekana yuko umugore w'undi muntu ko ari uburozi muko yamutuna isumu niyo message twashatse gutanga canke no mu bakobwa meme bakundana vya bintu ugasanga uno munsi akundanye n'uyu ejo akundanye n'uriyo ugasanga afite abasheri 10 ashobora kugira ingorane ugasanga aguye iyo atazi cyangwa ugasanga ujya ari karita umusheri afite uwundi yitwa karisheri ni couple yamaze kuzura ariko aramwishira ko kandi urumva ko numusheri w'abandi yego good idea kabisa uko biri kose reka tuvuga ati tubandanye turaba filme kugira itwigishe na cyane abantu benshi bashobora kwibaza mu buzima busanzwe bijya mukora muri kumwe na Bera sometime Bera musanzwe mukina na Bagasore bashobora kwibaza ko mu buzima busanzwe yuko na Patrick yo bakaze nka kujya twabona intare y'ingore mu Rwanda bakibaza yuko kujya nyine ameze muri filme ko ari ko ameze mbega mu buzima busanzwe Patrick ameze gute bashobora kukwibaza ko yuko kujya kunukina muri filme umeze ko mu buzima busanzwe ko ari komeze mbo mu bisanzwe jewe ndi umuntu usivye n'ivyo onye mvuga make hanyuma mu mibereho yanje ndubaha muto nkubaha n'ukuze kubw'ivyo rero ndi umuntu kabisa nkunze kuvuga amajambo makeya yego ariko hagengwa no kubaha ntaravye uyu n'umukene canke n'umutunzi ujya ameze uko canke ameze kuriya anje bose umuntu ukamwubahira ku giti ciwe uko yoba ari kose naco gituma rero na idea yo gutanga message muri mekanisye kuko mekanisye urumva ni ibintu basi dufate mekanike mugabo akacagaruka kazamwo ijambo muke ya mutuni isumo urumva ko ego muri filme mekanisye byarakoroheye gukinana neza na Bera byarakoroheye yuko haba cohesion entre yawe na Bera biroroha cyane Bo kubera ko jewe Bera nta bindi bintu duhurira ko usibye ko duhurira muri shooting hanyuma bakamuhereza role hama nanje bakampereza iyo wanje hama nkakora bijya bambwiye ngerezwa gukora nawe agakora ibindi nta bindi tugasezerana umwe agataha uwundi agataha biroroha rero nibaza ko ntihoza kubaho agasuzuguro ngo ndamusuzugure canke nawe ansuzugure kandi duhujwe ni team hanyuma afite role yiwaza gukina nanje mfite yiwanje hama duhejeje tukaramukanya nta bindi tugataha numva umengo nta n'ubucuti bwiza kandi
kandi bukomeye gose nta n'ikindi kintu cyoza kidutandukanya nawe yego bivanye nuko ugira ibi nabiri hanyuma umwe akagenda uwundi akagenda yego kubahana habaho kubahana. Impano ya Bella imaze guhura n'impano ya Patrick byaroroshye na cyane cyane yuko hari abantu usanga kina film ugasanga gumasubiramo action ugasanga biramunaniye ijya mbere ijya kabiri biramunaniye. Mbega Patrick na Bella bari kumwe bariko barakinisha izo mpano zabo canke sijya scene zabo byaroroha cyane cyangwa gumusubiramo cyane please. Mu bisanzwe ego uvuze ikintu cyiza gose mu bisanzwe jewe na Bella turi abantu babiri batandukanye ego Bella ashobora kuba afite umutwe unyaruka gufata hama nanje bigateba nkuko nawe bishobora kuba vyote baje bikanyaruka ego hanyuma rero niyo noneho no mwishuri mwese nimushobora kubitorera rimwe iyo habayeho gukosora barakosora na cyane cyane uko abafite role yiwe nanje nkagira iyo wanje ego abo shobora kwibaza yuko Patrick apare gukina filme bari kumwe na Bella ati mu buzima busanzwe ko bo basokana na Bella ndazi ico kibazo kiramaze kwibazwa ko n'abantu benshi nico gitombaye ngombwa kukikubaza muri interview kugira bigene neza abo babibaza ko we na Bella musanga musokana mu buzima busanzwe mbega tubarungikira message ivuga gute? Novuga ko na shetani ntavyumva kuko Imana yoyo irabizi ko ico kintu kitobaho a partir yaho onye hako vyotuma bibavyo sinibaza yuko byopfa binabayeho ahubwo gusa ico nabaho nonyaruka no gushingira intahe nuko gusa no mu concert a partir yuko twosohokana no mubwira ubutumwa hamubwira ati mu buzima bwirizwa kwitwara nkuko nanje yo bimbwira yego usanzwe ukunda gusenga misi yose yego je ndasenga kandi nubaha Imana kuko urabona ko nibi turiko turakora yo shaka yo hagarika umwanya wacu cyo gituma igihe cyose naco gituma tuba tugiye no muri shooting tubanza kwiragiza Imana kuko niyo nkuru yego nimba tari ibanga Patrick asenga mu dini ya jewe ndi mu protestant yego pastor oya ntabwo ndaba pasteur ariko uravyifuza ubuzima busanzwe ko woba pasteur mu misi imbere mbo ndipfuza kabisa kumenya Imana kurushiriza kwinjira mu mizi gose nkamenya ico noba nacakiye gusumba ikindi yego mu buzima busanzwe mu baremba ndakwaze tuno tubazo tuba dukunda gufungura ibyo kurya canke ibiryo bitandukanye hajya Patrick ni yahe fungurwa umunsi udashobora gura dafungura umuceri ndakunda umuceri gose agaceri ningakugwa nahe yego kandi ndafungura muta ndafungura kabisa ukubita nk'ibiro binga ku buryo je urabona ko hagerega umuntu avyibuha ivyo yariye yego ngoma ndakubwira ko niyo mpejeje gukora sport kabisa kuko ndakora gym ikomeye gose ku buryo nawe wahanye notera ukunye gatoya ukandera nkari nkatera nkanashira mu isakoshi bikunze kandi wayibonye kubw'ivyo rero iyo nihereje sport kabisa iyo mpejeje sport jewe ndafungura ubugari ukwiye nk'akanusu k'ubugari bw'ibigori kabisa naho tugasangira ugagakubita wewe wenyine yego kabisa nshobora kuvyibuha utafunguye kuko umuntu bavuga ati iyo udafunguye n'ubundi rega ntiwo oya none mugero uva kunyo ariko wakunda kuvuga ngo abantu bavyibushe cyane usanga ngo badafungura oya je ndavuga buvyibuhe butarimo sport tuvuge gute no buvyibuhe buba butarimo sport nibwo utana iyo ukora sport kabisa iyo ukora sport kuko nk'akarorero uhejeje gukora gym hanyuma ukaca uja nko muri sona ibwana ufungura sinumva ningene no bivuga uhava wibagira ufite nk'umwana pembene usanga bamwibagiye Ngo uvuga ati jewe umwana namwibagiye ari imenya yego kabisa okay reka tuvuga tuko biri kose babanaye bakurikirana mekanise na cyane cyane kurimo inyigisho zitandukanye neza cyane ntibarabuko noneho natwe turabibona mu makomantere ko byo kuri birabishimisha message dutanga ko ari nziza gose banadushigikire yego kabisa kugira ngo ibintu bibe amaoki mu buzima bwawe busanzwe ego muri film warakoze kuri pistolet ego irevre nibaza ko bari byo tuba tuko turakoresha nko kugira turigishe mu buzima busanzwe uramaze gukora kuri pistolet nyene ya vrai no narayikoze ko rimwe kubera ko narigeze kuba mfite abagize kandi murabona ko iki gihugu ko twari duhitiye mu ntambara kandi urabona ko nsa nukuze urumva warayibonye inamba yego uzana na ntru atuzumva uko nyene jewe amabambira ati ngo nantru urayizi nanye nkavuga ati none gashana nari mfise imyaka 8 narijabura muri Rusizi kubera ndi umwana wo kwishanga mvuka mu Cibitoki komine Buganda ndahabona hariya urahabona hariya mu Gasenya hano bagurisha utunyama kwishanga rero je mbahaga impande nyene y'uruzi ku buryo nsize baritse nkaca mbanza nkasimbira nko muri Rusizi nkaroba iminota 5 Imana impezagije nkaza nkwezi ifi cyo rakunda kuvuga ati umuntu akize aribagira iwabo nimba atari banga Patrick ayiruka muhira cyane hewe reka renda kubwira ikintu kimwe jewe nk'ubu unye
nk'ubu uno munsi ko ntagiye ejo niyo nzoba nejo mu gitondo niyo nzoba ndi amazi arashuha ntibagira ibumbe kuri wowe uvuga ati je mwira sho kandi mfise yo projet ngenda nguma nagiye kwa haho nyene nkuno munsi kuba nasivye hafi ibintu byinshi yego bro no munsi turakoze ikiganiro kuri Star TV 257 navuze ati benshi barakina tukabona ibyo bariko barakina mu gihe umuntu abona umuntu mu gihe ubona yuko impano yo ariko ayikoresha neza irevre tukwiye kumushyigikira nico gituma navuze ati reka ndamwegere Patrick kugira nshobore gukorana ikiganiro nawe tumushyigikire mu byo ariko arakora ejo ntazuhave ashika intege avuga ati nabantu bariko baranshyigikiye mwakoze cyane kandi nanje ndabashimiye nakajambo kanyuma nobwira abantu nuko muza murakurikirana Star TV yego Imana iguhezagire kandi ukubandanya ukina kuko bijya ukina vyigisha abantu murakoze cyane ariko bitigisha abantu nco tubishira pembeni yego nta bandanye wira akagari fresh nanjye umunsi mwenza gutumira dusangira ahubwo nanone no kubera ko utemera wemeye kurindira kabisa mbona umengo kagomba gasa nagasha sinze mugabo wengera nta nubwo ukunda ubugari ndabukundega nanjye ndumubo ngaho mu gisagara cya Bujumbura ari biwacu rero twese nuzi kusanga dukunda ubugari ntacyo muga ntuze kubuhekenya tumumira uko nyene sawa aho uburobe ngo nibwo bahekenya byopfu n'uburobe umwana wo kwishanga ntahekenya uramira ntuze kumara amazi ubujya nkutagira me Imana iguhezagire brother sawa okay bakunzi ba Star TV 257 wa Munezero nyina gwa rukundo kuri sabone ucu simbira urabe mekanishe uraza kwandika muri commentaire uvuga ati no mu brother arashoboye cyangwa nashoboye nuwarabe ikiganiro ntuwandi ntushire ko commentaire uvuga uko uri kuramubona muri mekanishe uzobora umwasi biterambere naje muri commentaire yiwanje ikiganiro ciwanje ndaza kwandika kati Patrick urashoboye rero nawe rero kwikirana Star TV andika muri commentaire uvuga ati bro urashoboye cyangwa ntushoboye nico gituma namusanze ngaha kugira dushobore gukora ikiganiro tuyage nawe tumumenye nawe mumenye kuko mumuzi muri filme ni mwari mumuzi mu buzima busanzwe Imana ibahezagire rero mwese mukurikirana Star TV 257 ndababwira ko ndabakunda cyane gose ndabona kino kiganiro cyo kuwa mbere ukore share partage na sabone ndayishaka mwandanye uraye ikiganiro didebut à la fin kugira wandanye kushigikira Imana igwezagire cyane bye bye